N'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije mwese nk'abanywanyi bacu mwa muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru abagezweko avugwa irya nino. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushizeko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Turazi ko mwamurindiriye ko tubashikiriza ibivugwa irya nino. Ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru yihuta. Abatwara imodoka mutangure kubahiriza amategeko yo kugendesha ivyo vyuma vyanyu guherejo aho bukera. Guherejo ubunyonga imodoka mu gisagara ca Bujumbura yotangura kubahiriza vya birometero 40 kw'isaha, nayo uri hagati mu gihugu akibuka ko guhera ejo azogendera ku muvuduko usabwa n'amategeko wa 70 kw'isaha, kandi mwibuka no kwambara umusipi w'imodoka. Ico mutokwibagira vyongeye nuko mutokwitaba telefone canke utware imodoka waborewe, kuko ejo ivyo vyose ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo umutekano bwatoye uburyo butihenda bwo kubihagarika, kuko ejo aho bukera igipolisi kiraba uruja n'uruza mu mabarabara kiratangura gukoresha icuma gicungera ivyo vyose bita unité de mesure. Ico cuma rero kikaba gikoresha ikorana buhanga canke ubuhinga bwa none technologie radar. Ivyo vyashikirijwe kuri uno wa 17 Ruheshi n'umunyamabanga w'umushikiranganje w'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano Lieutenant General André Ndayambaje. Ico cuma kikaba kizoshobora gucungera imodoka izoba iri ku birometero 100 mu gihe mwibarabara rigoye. General André Ndayambaje akaba yasavye abatwara amamodoka ko bo kubahiriza amategeko, kuko bimwe bahora bahaririza abapolisi bigiye guhagarara, kandi ko naho umushoferi azohunga azorinda gufatwa, kuko ngo ntaho azirukira, kuko ico cuma kiba camusigaranye amafoto hamwe n'imparati imbere n'umukono yarimwo. Mukaba mwumenya ko atawushira agati mu ryinyo ngo ntibindaba. Ivyo rero bikaba ari ivyashizwe ahabona unyonga tukutuku moto kiretse abanyonga amakinga gusa. Aho rero bikaba bigiye gutangura gukogwa kuva ku munsi w'ejo. Ikibazo c'abanyeshure baheza amashure y'inyuma y'ishure shingiro bakamara umwaka wose muhira imbere yuko batangura kaminuza kiri mu bigiye gutorerwa umuti. Ivyo nivyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu gihe hari haramutse hasozegwa inama rukokoma ku kibazo c'indero mu gihugu c'u Burundi. François Habyarimana akamenyesha yuko ico kibazo co kumara umwaka muhira imbere yo kuja kwiga kaminuza coshigwa mu ntumbero zirenga 30 zatanzwe kugira ngo kizotoregwe umuti mu guha akanovera igisata c'indero mu Burundi. Kubwa Victor Ndabaniwe arongoye sindika y'abigisha Kosesona akaba asaba ko hojaho igisata mu bushikiranganje kijejwe gukurikirana ishingwa ry'amashure y'abigenga n'ingene akora mu ntumbero yo guha akanovera indero, ngo kuko bigaragara ko hariho abanyeshure bahindura amashure hageze mu gice ca kabiri bakava mu mashure ya leta bafise amanota ari munsi ya 50% bakaja mu mashure yigenga agahita aronka 80%. Ivyo bigasubiza hasi indero y'abanyeshure. Uyo Victor Ndabaniwe akibaza ikibazo ngo mbega no kubera iki batimuka mu gice ca gatatu. Ndabaniwe akabona ko hoba gukurikirana ayo mashure yabigenga ndetse n'ingingo zigakurikira nk'uko yabitangaje. N'umwanya w'amakuru avugwa irya nino mu Burundi mu bisata bitandukanye, yoba muri politike, indero, umutekano ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwako cane.
Mu yandi makuru naguteguriye, impungenge ku mafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka uza. Mu Burundi abashinga amateka namwe mu mashirahamwe yigenga baranebagura ko amafaranga leta izokoresha umwaka uza atashize mu gaciro ubukene bw'abanyagihugu n'iduzwa ry'ibiciro rikomeza kwibonekeza. Bakaba bavuga ko amakori n'amatagisi ari umurengera, bagasaba ko integuro yayo yosubirwamwo ikaba integuro ahubwo yo gutubika wavubi. Sentare yubahiriza ubutunzi bw'igihugu yemeza ko hari agahaze mu nteguro y'ayo mafaranga. Amafaranga yose leta izokoresha agera ku miliyaridi 2,193,6 mu gihe mu mwaka uheze yari 1,562,6 ugereranyije hiyongereye ko 50,4% kw'ijana mu migambi mikuru. Integuro y'uyu mwaka yibanda ko harimwo uburimyi n'ubworozi, inyubako, imigambi itanga akazi ku bashomeri na cane cane abakenyezi n'ugwaruka, ibarabara ry'indarayi rihuza Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania, hamwe no gushira ubuhinga bwa none mu buzi n'ibisata vya leta. Mu mafaranga leta izokoresha ayangana n'ibice 40% bitegekanijwe ko azova mu matagisi n'amakori. Kubwa Gabriel Rufyiri n'umukuru w'ishirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, rimwe mu yagishijwe inama, iryo shirahamwe ni rimwe mu yagishijwe inama kugira ritange integuro y'ingene iyi nteguro yokorwa neza. Leta ngo ntiyashize imbere ineza y'umunyagihugu muto. Umushinga amateka Agathon Rwasa atwara umugambwe CNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi, asanga ikigoye cane ari uko abashikiranganji bataja gusigura imigambi bazorangura kandi banereke abaserukira abanyagihugu uko bazokoresha amafaranga bagenewe. Elize Ndaye atwara sentare yubahiriza amatungo ya leta akaba avuga ko atangorane n'imwe iri mw'iduzwa ry'amafaranga leta izokura mu matagisi n'amakori, kandi ko abanyagihugu ataruhombo bazohagirira. Iyi nteguro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemejwe n'inama nshingamateka imaze guhanwa mu nama nkenguzamateka inyuma yo gushikirizwa na leta itariki ya mbere uku kwezi kwa gatandatu. Ubu umwaka w'ubutunzi utangura itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ukarangira ku ya 30 ukwa gatandatu hisunzwe amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Imbere yuko Uburundi bwisunga ayo mategeko, umwaka w'ubutunzi watangura itariki ya mbere y'ukwa mbere ukarangira ku ya 31 ukwezi kwa 12 nk'uko vyahora bikorwa. Haravugwa ibiturire mu biro vya pafe. Abanyagihugu bo mu Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi bavuga ko abapolisi bo ku biro vya pafe mu Cibitoke batoza ibiturire, batanga ibihano ku bantu badatanga ivyo biturire. Urongoye ivyo biro aremeza ko amaze kumenya ivyo biregwa, ivyo biro akanemeza kuzogira ico ashikirije. Abasaba ibitabo vy'inzira na laissez-passer ku biro rusangi vyo kuri pafe mu Cibitoke baridoga igiturire carahatse indaro muri iyi minsi. Abapolisi bakorera muri ico gisata bakaba basabwa ibiturire ku bw'abashinga intahe, bategeka gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 250 y'igiturire ku gitabu c'inzira
kigugwa ibihumbi amajana 235 hamwe na mureke arengane y'ibihumbi 30 niko vyiganwa n'umwe mu basaba ivyo vyangombwa vyo ku ngendo twasanze ku mugwa mukuru w'intara. Akaba yamenyesheje umumenyeshamakuru n'agashavu kenshi ati kubera kubura amafaranga y'igiturire mp'abapolisi maze amezi 5 ndondera urwo rupapuro rw'ingendo. Ku bwinjiriro bw'ivyo biro rusangi umupolisi umwe, babiri canke batatu nabo bahari kugira ngo barabe umuntu wese aje arondera ivyo vyangombwa kugira ngo bamutegeke amahera atanga kuri ico aba akeneye. Niko umwe mu bakenyezi yayiganiye umumenyeshamakuru wacu, we nawe tukaba twamusanze imbere y'ibiro vya PAF. Ikibabaje gusumba kandi nk'uko bivugwa n'umutama w'imyaka 80 amaze indwi zitatu ariko arondera laissez-passer, birashika ko utanga amahera ariko nturonke ivyo wipfuza. Abarondera izo mpapuro z'inzira basaba abajejwe guhindura canke kwimurira ahandi abakozi bose bakorera kuri ivyo biro rusangi vya PAF ya Cibitoke. Uburongoye ivyo biro vyo muri ako karere aremeza ko azi iyo myidogo ariko kamenyesha ko muri abo bidoga atanumwe aramwitura kugira ngo yitware. Asaba kandi uwo wese atatunganirijwe kuzana ivyemezo mu ntumbero yo guhana abarya ivyo biturire. Ayo rero namwe mu makuru yaragezwe yavuga cane irya nino banywanyi bacu mu kanya ndaza gushikiriza n'ibindi biriko biravugwa irya nino.